Buramatari w'intara ya Ngozi Minani Desire yatanguje igikorwa cyo kugendera ibisata bitandukanye bikorera mu gisagara ca Ngozi kuri wa gatatu igenekerezo rya gatandatu Kigarama mu 2023. Uyu munsi akaba yagendeye ibisata bitandatu vyegamiye Reta. Yamenyesheje ko muri rusangi yasanze bitifashe neza nko mu gisata yahereyeko muri sentare nkuru isubiramo imanza ya Ngozi. Ku bakozi 16 bahakorera hari hamaze gushika abakozi babiri gusa igihe cy'isaha imwe n'iminota 35 kuri parike nkuru ikukira sentare nkuru isubiramo imanza. Ku bakozi 18 bahakorera hari hamaze gushika abakozi batatu gusa. Muri mitiwere hari hamaze gushika abakozi 25. Ku bakozi 28 bahakorera na babiri bari mu karuhuko. Yahavuye yerekeza muri sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi. Ku bakozi bashika ibice 70% nibo bari bashitse ku gihe n'abandi batari bwashike abonsa n'abibungenze. Muri parike abakozi bashika ku bice 70% nibo bari bamaze gushika ku gihe n'abandi batari bwashike. Procureur akavuga ko nawe abishiramwo inguvu kugira bashike kare. Nivyo duhejeje kugendera bisata bishika kuri bitandatu by'ubuzi burangurirwa ngaha mu ntara ya Ngozi, kandi ukaba ari ubuzi bw'ibisata vyegamiye Reta. Ko twabisanze muri rusangi ntitwovuga ngo vyifashe neza. Tugiye gisata twahereye muri sentare nkuru isubiramo imanza ya Ngozi, aho twasanze ku bakozi 16 bahakorera hari hamaze gushika abakozi babiri gusa igihe cy'isaha imwe n'iminota 35. Muri parke general parke nkuru ikukira ino sentare nkuru isubiramo imanza twasanze ku bakozi 18 hari hamaze gushika abakozi batatu gusa. Muri mitiwere niho twashimye. Mitiwere twasanze ku bakozi 28 hari hasivye umwe gusa, ko hari 25 ariko babiri bari mu karuhuko. Tugiye muri sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Ngozi, naho twasanze abakozi bashika ibice 70% bashitse ku gihe. Abo bandi hariho abo batubwiye ko bibungenza abandi ko bonsa n'abandi nyene basivye bisanzwe. Hanyuma tugiye muri parke naho nyene twasanze abakozi bashika ibice 70% bari ku kazi, abandi nabo ntibari bwashike, ariko twasanze tukirere ari hari yatubwiye ko nawe nyene ashiramo ingufu kugira ngo tonde hakiri kare. Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yashimiye cyane igisata cha onatere na poste, aho yasanze abakozi 100% bari ku kivi kandi bashikiye ku gihe. Mu rugendo rwiwe yakoze yahaye impanuro umukozi wese gushika ku murimo kare atunganiza bene gihugu n'iterambere ry'igihugu. Aho abo dushimiye cyane nabo muri onatere nabo muri poste, aho twasanze abakozi 100% bari ku kivi kandi bagashika ku masaha. Impanuro dutanga ni nk'izo nyiri cyubahiro yamari karatanga aha abarundi bose. Iyo utazindutse kare ku gihe neza gutunganirize abene gihugu bakeneye kugwiza umwimbo, kugira bagwiza umwimbo bifuza yuko indongozi bashize imbere abasuku, kuko twe turakoze twese twabene gihugu bifuza yuko batunganiza hakiri kare kugira ivyo baje kubarondera ko biheze bisubire kugwiza umwimbo igihugu gitera imbere. Yamenyesheje kandi ko atakoze ico gikorwa kubera yumvise imyidogo y'abene gihugu, ahubwo yabikoze kugira atange akarorero keza nk'indongozi nyayo n'iterambere kuri bose n'abene gihugu arongoye. Yongere arabe uko akazi k'igihugu kariko karagenda, kuko biri mu mirimo ya misi yose ajejwe. Akazonabandanya abagendera atarinze kubabwira, akazonagendera n'igisata c'indero mu mashuri yisumbuye kugira arabe ingene batunganiza bene gihugu. Indongozi kugira ngo ije kurabira abene gihugu ntirindira imyidogo. Jewe nta myidogo yari bwashikire mugabo nabikoze kugira ngo ze kwirabira ingene akazi k'igihugu ariko karakorwa, kuko biri mu mirimo ya misi yose tujeje, kandi tugiye kubibandanya misi yose. Ntituzokwirwa turabwira abantu ko tuza kubagendera. Ubu tugiye gutangura naho amashure
turabe yuko amashuri nayo atangura ku gihe abo bo rero babaye barabimenye aba mu mashuri mato mato abo mu mashuri yisumbuye bose tugiye kuzobagendera tubone yuko ariko baratunganiza bene igihugu ku masaha yaheraheje amenyesha ko uyu munsi kwari kubagabisha ariko kubazobandanya bacererwa mu kazi azoca atanga icegeranyo kubamukurira bakazofata ingigo zibereye zihwanye n'amategeko. Uno munsi kwari kubagabisha mugabo bibandanije tukabona bariko barabandanya basibuka abarundi bakeneye akazi ni benshi nk'abo byihanganira duca dutanga icegeranyo natwe kuba dukora bakabafatira ingingo zibereye zihuye n'amategeko.